Tubashimiye ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, namwebwe muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi yobora kwisi hose. Twi live kuri Zitandukanye akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni muri Isanga mwagiteguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane ni nahazwe ndi muri studio ya 5 y'Ijwi rya Amerika. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Wovuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibesha. Uramaze kurota? Niba umaze kurota ngira ngo uribaza na rimwe ati biva kuki ivyo ndota nivyo mba niriwemwo, indoto zivahe, zitegwa niki? Urarota ukibagira byo biterwa niki? Uno musi muri Sanga y'uno musi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto n'ibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo, haba mu ndoto haba iyahoze atekanye ari wenyene. Muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ivyo muza kubaza umutumire twabatumire no musi muri Sanga y'uno musi. Nawe suyundi ni Pierre Claver Njejimana, umuhinga yanosoye ibijanye n'inyifato, akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagendana indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge, Centre Neuropsychiatrique de Kamenge. Mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana. Naringiye kongera ko professeur hari abatari bake bakuzi nka professeur, nivyo nawe nyene reka turigumizeko. Ego mwiriwe neza Madame Diane, murakomeye amakuru imisi myinshi. Turakomeye turashima. Hanze hatanguye gusa neza, abantu muhuye mwibarabura urabona ko bamerewe neza. Sinzi ko mwijoro bica bitera kurota neza canke ivyo ari vyo. Ego bisanzwe kurota umuntu wese ararota, abahinga barabivuga neza ngira ngo turamaka bibasigurira neza. Ego indoto ni kinone ga Pierre Claver? Ego murakoze cyane. Indoto bisanzwe ni ivyiyumviro biza mu muntu mu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye. Hanyuma ivyo vyiyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe, cyangwa bivuga ku babanyi, cyangwa bivuga novuga imigambi, amaproje umuntu yirirwamwo, hanyuma bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye, iyo usinziriye mu bisanzwe bajya uba uri kurarota. Ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ariko ararota. Iyo itiro rero novuga atari itiro ryinshi, ni hamwe ibyo wose wahereje ko kurota usanga mu bitondo uvyibuka, ugasanga urashaka kubwira umuntu uti mpeje kurota ibi n'ibi. Ariko iyo umuntu asinziriye cyane gose, bimwe bita mu gifaransa un sommeil profond, urarota hanyuma ntuweza ngo wibuke ivyo warose. Ariko mu bisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afise ubuzima asinziriye aba ariko ararota. Ego. Nuvuga ko ubwonko burabandanya bukora iyo umuntu asinziriye rero? Neza cyane. Mu bisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwiwe bubandanya bukora neza cyane, burakora kimwe gusa kubera itiro riba ryamutwaye
ntashobora kuvuga ati ibyo ndiko ndakora ni ibi, ariko ubwonko buba butembera kuko ubwonko buhagaze umuntu yaba yapfuye. hanyuma umuntu akarota indoto izahe? Indoto ziri ubwoko bungahe? Indoto zose ni zimwe? Umuntu yozica mu migwi itandukanye cyane? novuga indoto mu bisanzwe nuvuga ko dufite ubwoko bubiri. hariho indoto umuntu nabira bibabwira ashobora kurota ibintu bavuga byamubaye ko cyangwa yaciyemwo. hakaba n'izindi ndoto bita amafantasme, bavuga ibintu imaginaire umuntu yiyumvira cyane bica mu mutwe, novuga bigaca mu mutwe mbere utariko uriranda konte yuko byaciye mu mutwe, ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye. urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu bisanzwe, wakira byose, hanyuma iyo usinziriye rero niko ndibabwira nti bya bintu wama ucamwo, bya bintu wama wiyumvira, bya bintu wabonye, bya bintu bigutera n'ubwoba mbere, ugasanga biragarutse. yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yariko arabirota. nabibabwiye bivana n'itiro ingene biba ringana, n'igihe rero iryo tiro riba ari ryinshi cyane, ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ivyo yarose. hamwe bivuga mu gitondo rwose naraye ndyamye neza, ata nkomanzi zirimwo mu ntuze mu gatiro kanje, kubera ko uba wasize agatiro kamwe kameze neza, gatuma uruhuka neza, bya vyiyumviro ibigaruke à la surface, ivyo ndabivuga mu gifaransa. hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye, murabiciye ko ku masonga bukebuke, kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyoba yibeshe rero? mu bisanzwe ntaba yibeshe neza, kuko ivyo bita mu gifaransa nuze amakoshmar cyane cyane bikunda kugufata iyo ufite itiro ritameze neza, iyo wiriwe urushe, ugasanga urabuze agatiro, hamwe uri usinzira ukaza uriko urakangagurika. ni ukuvuga ko hajya ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziriko ziraza, kubera itiro ryawe ritameze neza. iyo umuntu asinzire neza, bimwe bita muvuga ngo itiro nyene rikwiye, urarota mugabo ivyo ntibishobora gukangura mu bisanzwe. mugabo iyo itiro bitameze neza, urumva indoto zirashobora kugutera ubwoba, ugasanga uciye wikangagurika, ugasanga bikiri byanga nuko usubira no kuronka n'agatiro. ego reka tugende gato. indoto zirafitanye isano cyane gose n'itiro ritaba rimeze neza. babandi bavuga ngo arota yicaye naho warota yicaye. hariho sinzi ko bavuga ngo ararazirana arota yicaye, nk'umuntu ayiyumvira. mu bisanzwe uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru, kenshi na kenshi agatiro karabacako gatoyi, bicaye nk'ahantu agatiro kakamucako ukabona asinziriye, hama ivyiyumviro bikagwa biza akarota nyene nk'uko twadeje kubivuga. nuko ako gatiro kiyo nikaba kameze neza, kaba ari agatiro gakeyi, akarota yicaye ugasanga ariko aravuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe no kamufata bukebuke. rero n'ibintu bya gutyo. reka tuje ku mirongo ya telefoni, duse n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye. turahera kuri Daniel. Daniel, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. uhereye ga Daniel? ndaha mu gisagara ca Makamba. haravugwa maki? Makamba naneze mu mahoro, akazuba ni kose, abantu baratekanye. urarota canke nturota? ngira ngo nta muntu abaho mu buzima atarota. hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro, hari uwambariye ngo niyarose ntabyibuka ivyo yaba yarose, ngo aribuka ko yarose mbwa bikanga ko avyibuka. araza kudusigurira Pierre Claver igituma bamwe batibuka ivyo barose, nubwo yavuze ati hari haba basinziriye cane n'abataba basinziriye cane. Daniel, akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Njejimana, n'umuhinga yanosoye ibijanye n'inyifato. akabazo mfite mfite akabazo, bihora bishika umuntu akarota, ajyana akarota, mbere akarota ibintu biteye ubwoba, haza nk'ikintu dufata nk'ikintu cy'igikoko kiza kumugirira nabi, kumurya,
agakoma induru cyane rwose ku buryo umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka cyangwa gukoma induru wewe agakoma induru mugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe bwiwe ntaje kumva ko yakoma induru. sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyane biba bifitanye isano riki hajya umuntu arota ibintu abirose bikazoshika bikaba byo. icyo nicyo kibazo nagwa kubaza mu bisanzwe. urakoze, reka duhe akanya Pierre Claver Njejimana akwishure. Pierre Claver, umwanya ni gwanyu mwishure Daniel ari Makamba. Ego murakoze cyane. En fait kuri Daniel ari Makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nako ndabivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota. Twese turarota mugabo nkuko nabivuze ubwa kare gitangura indoto ntizimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye itiro rimeze neza cyangwa ritameze neza hanyuma akarota. haba cyane cyane rero ngerageje kwishura Daniel Makamba no kuvuga ngo umuntu ashaka kurota ibintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose yabayemwo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakemwo ibihe bitoroshe by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu baje kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko bije kumugirira nabi bije kumwica bivanye na novuga na culture ndende culture no ivuga guhe mu Kirundi biragoye. Umuntu bisanzwe arota dans la culture novuga mu bijanye n'imibereho y'igihugu arimwo ya societe yavukiyemwo. hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamwo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajanye n'ubuzima bwa misi yose umuntu yagiye aracamo. Arabagize ati mbega vyoba biva kuki? ivyo niko ndagerageza kumusigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'uburyo abayemwo n'ivyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ivyo bikunda kuza bigarukagaruka. Ego sinzi ko nagerageje kumwishura nimba namukurikiranye neza. Nibaza ko aha agatomora neza ikibazo cyiwe ryamaze kugenda ariko uko mubisiguye je ndumva bitahuritse cyane. Ego turafise murakoze. Turafise na Aimable ku yundi murongo wa telefone. Aimable ikaze muri sanga dusangira ikiyago. Murakoze cyane. Amahoro kuzijya Amerika. Turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi. Guherere ga Aimable. Nairobi ni mu bundi tu. Nairobi biragenda neza. Ariko akabeho ikirere kimeze nk'ikirimo agafungo akavura niko karimo kashaka kugwa ariko kavuye arakabeho gusa. Ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kw'indwi sinzi ingene vyagenze. Akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver Njejimana twagutumiriye Aimable. Nimukuje kubaza umuhinga w'ibijanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe. Yanosoye ibijanye n'inyifato ntiyanosoye ivy'indoto gusa. Ari ibintu bijya bimbaho nkabata ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini ni akantu k'akadevovize mu mutwe nashaka kubabaza. Ngira kugira uburakari bukomeye cyane burenze nikoba ari akabazo ko mu mutwe kuko birashyika nk'umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza simuta mbabara uwo mwanya ariko uko iminsi igenda ihera niyumvira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera. ubwo kurakara cyane n'ibyo bifitanye isano n'indwara cyangwa n'ibibazo byo mu mutwe nagira
ari bishoboka ko ishura iri no ku murongo nkamenya nimba ukuntu no kwitwara bishobotse nimba ari ikibazo. dusabe Dieudonne muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo. Dieudonne urakoze kumugumiza ku murongo. Ego Pierre Claver, murumvise akabazo ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona. Hanyuma tushira ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira, twabaretse ko baza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe, kuko ari benshi bari badusavye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe, nako nyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cane vyo bifitaniye n'ikibazo co mu mutwe. Ego murakoze cyane. Kuri icyo kibazo cya mbere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika, nibaza cyane cyane ibyo bintu bijyanye no kugendereza. jewe ka buhinga vrema novuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo unose ikintu ngo biteza kuzoba. jewe nta buhamya nshobora kubitangira, kubera mu bisanzwe kuko nari ndababwira indoto mu bisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane, kandi umuntu yamarota bivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemwo, n'ibyo yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi nibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota. kuvuga rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika, birashobora gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigashika, kuko umuntu arota mu bisanzwe ibintu babayemwo bishobora kubaho cyangwa n'ibishobora kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe. Ego hanyuma kwinshi bijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biva kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe. novuga ni mu bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontorora self control, kwikontorora hama avuga ati ibintu ninashavura nkarakara nkagira ivyo nonona, bien abantu amategeko acatangura gukora. muri ico gihe urumva uwo muntu aba afise novuga ubuntu budatunganye neza, ico bita un trouble de la personnalité mu gifaransa. iyo umuntu bisanzwe afite personnalité iri équilibrée, ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati okay se ase ishavu reka ndabigeze ngaha, biba bituma nkora ibintu bitaroranye, bituma abantu banyumvira uko ntari, bagaba amajyazina ryo kwitwa umurwayi wo mu mutwe entre guillemets. kuko évidemment iyo udashobora gukontorora intuze ishavu ryawe, uburakari bwawe, ni ukuvuga yuko quelque part mu buntu bwawe harimo ibintu bitameze neza. icyo gihe rero uca witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement, guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza. sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya, afise kudatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ngo agitahure neza. Ego Aimable Nairobi, watahuye inyishu uhawe na Pierre Claver? isa nkaho itahuriye neza. Ntiwayitahuye? kuko natahuye ariko ndumva umenga ntikwiye neza. uwo mwanya habaye ikintu ako kanya kirakaje, simuta ndakara, ariko uko ngenda nyanariza mu mutwe niho ngenda uburakari buza. umunsi n'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokonesa yuko yoba yakosije nka gatoya. Ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babika ishavu. Yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko cyoba ari ikibazo kigeneye umuntu w'umuhinga. Sinzi Pierre Claver, hari icyo mwumva mwongera ko kunsiguro mwari mumuhaye? umva nako ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese ntituremye cyo kimwe. Isoko agerageza kuntahura, abantu twese ntituremye cyo kimwe. novuga umuntu wese arafise ingene yubatse physiologiquement, arafise ingene yakuze, novuga education. kuko umuntu mu bisanzwe
agizwe n'amaraso n'umubiri n'amaraso akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero n'ubuntu yagiye aratoratora aho yagiye araca uko ukura mu muryango umuryango urafise ukuntu utunganya umwana agize ikibi ukamuta kirazira n'ikibi ashavuye cyane ukamuta reka gushavura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kiremewe cyane cyemewe hama hari ibyo twiga duhuye mu mashure dutanga ishure tukigira ku bandi uravuga uti nk'ubu ujya muririmbyi ndamukunda ugasanga nawe utangura kuririmba hanyuma rero en fait umuntu mu bisanzwe agizwe na noye mikerere umuryango agacagirwa kandi n'abagenzi ahaba inshuti y'abagenzi ku ishure bahura umuntu agenda arabigira ko rero hanyuma uburakari bwa cyane nariko nababwira ko bivana n'ingene umuntu yakuze hanyuma rero ni n'indero cyane cyane yagiye araronka ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara donc la personnalité yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hariho abafite ishavu ryinshi uburakari bwinshi nyene bivanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'indero barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ivyo bintu byose ndagiye kubasigurira. Murakoze cyane abahinga baravuga yuko nta ngeso n'imwe idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyene nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko bufise ataza kwigengesera akaramwera agenda arahinduka buke buke kandi birakunda. Yego murakoze cyane gose Pierre Claver turi buta Ijwi ry'Amerika abariko barumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda yuko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushira n'utundi tubazo mufise tujanye n'ubwonko canke utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo vyo mu mutwe nico gituma mwumvise nk'ikibazo ca Aimable cari gishimikiye cane kuri ivyo vyo mu mutwe hanyuma rero ga Pierre Claver tugarutse kuri ibi vy'indoto Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakarota bahoze kuki bamwe barota bavuga abandi bakarota bavuga ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu. Ego kenshi na kenshi iyo umuntu hari abarota bavuga nivyo barota bavuga niko ndabibabwira ni ukuvuga ngo bafise un sommeil iri superficiel ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi uri kurazirana mu kurazirana naho urazirana iyo ufise itiro ritameze neza bitari ryinshi so iyo mwisazi itiro ari ryinshi urarota mbwo ntishobora gusohoka mu kanwa ngo bivuge mugabo iyo itiro ari rikeyi ari ndavuga itiro rirakwiye neza urarota mbere ukavuga hari n'abahaguruka baganatambuka agatambuka asinziriye kagenda nko muri saro agenda nko gutora ikirwera itiro ryo riba ari vraiment ritameze neza atari ryinshi. Mukivuga kuri ivyo inosana twihanganira iyo umuntu asinzire cyane en profond ararota mbwo ntashobora kuvuga bajye barota bakavuga itiro ryabo riba ritameze riba ari itiro rikeya vete riba ari itiro ryinshi gose. Yego Innocent tugusabe ugume ku murongo wa telefone turazi ko uri ku murongo uca kwakira ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye aravyutse ariko ararota aragiye muri frigo aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu je ndazi ko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ivyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yoga professor. Bon mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubona agize nzeye alternative nkajya kirazira kumukora ko zifato brutal urumva kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu hatekanye ugasubira ugagomba kumukora ko buke mugabo ntukimubiritaza mu byure cyangwa mukubite kuko arashobora kugira ingorane nk'uko babivuze nivyo. Hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hari habarota uri ruhande we akamuvugisha akamwishura vyumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwiwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha n'ubwo amaso we bayugaye. Ego no en fait mutabura yuko mu bisanzwe iyo umuntu ariko ararota avuga cyane cyane nabwiye yuko ansomeye n'itiro riba ari rikeya ni itiro rikeyi donc cerveau yiwe iba iriko iraturura neza iriko irakora neza
aba ari muri activité y'ubuzima bwa misi yose mugabo atari concentré kubera itiro riba ryamutwaye mugabo novuga itiro ridakwije byangombwa ko itiro ryakwije byangombwa ivyo ntibishobora kubaho mu bisanzwe nimero meza nakubwira nti twese mu bisanzwe twese umwanya uwo ari wo wose mw'ijoro dusinziriye twama turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa misi yose mugabo ntidushobore guca tuvyerekana mu gutambuka cyangwa mu kuvuga kubera itiro riba ari ryinshi cyane itiro bitangwa itiro riremereye ariko itiro novuga rispersi ritakwiye neza umuntu arashobora kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye itiro afite niryo rigize muzeye logo y'isiguro cyane cyane ya interpretation des rêves ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent tworana kwihanganisha twakugumije umwanya munini kuri telefone Innocent amakuru meza uherereye he mu gihugu cya Kenya aho bitwa Kakamega muravuga make na meza abari Kenya murakoze no musi turiko turonka amatelefone yanyu menshi muzohore gutyo mu biganiro vyacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver akabazo nari mfite je ndiko nagize indoto kiba igishane iyo ndoto n'akaroro ikintu kira ntikizoba iyo kizoba naho ntikiba niko mfite nk'akarorero mbere nko kumufasha tubana nagize indoto ni hafi ajya ibintu tubane ariko kubera nyanza ko ari igishane amaze gushikira mbere ko atakintu ciwe yazana mu rugo rwanjye gusa byatumye menya ngeno kubifata nuko inzi ngene nsobanukirwa tuzayiva kuki ntinge gato uvuze ngo umufasha wawe warose iki akaroro ka hafi mfatiye nko kumufasha tubana n'umugore wanjye nagize indoto ndiko ndamufasha gukora ibintu mu modoka byiwe batunze ajya azanye mu rugo rwanjye tubana ariko kubera nayo maze inzi ngene bisobanura izo ndoto amaze gushika nta kintu yajya azanye ndiko atakintu ashobora kuzana mu rugo rwanjye kubera iyo ngize indoto ikintu kira kirigira ushana yabiva kuki cyane n'inda biri mu mwana baraguhaye ishobora gutahura icyo biva reka tubanze dufate n'ikibazo cafu dufate n'ikindi kibazo cafundi nawe ari ku murongo hanyuma Pierre Claver abishoye rimwe ifundi ikaze nawe kw'Ijwi ry'Amerika ego murakoze je ntoye mu Burundi amajahe gafu mu ntara ya Rutana namwe muvuga maki n'amahoro akabazo kawe ka Pierre Claver ikibazo mfite umuntu ibintu bijanye n'indoto yobyikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto zizi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yobyikingira nibyo nabaza murakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati carose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izahe insiguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu by'insiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibi ni impano n'ubutumwa bw'Imana niki Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose agasigura iyo umuntu arose ari igikoko kije kumurya atanga insiguro arose umuntu bamucumise imbugita canke icumu atanga insiguro byose nako ndabwira ko bijanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sinzigere mu kirundi no bivuga umuco culture kugira ngo umuntu la culture mu kirundi mva tubige no isigura neza mu kirundi umuntu kubandanya arondera amajambo ikirundi kirakenye murabizi n'umuco n'akaranga ngira ngo ego allo ni n'umuco n'akaranga kahuye gukira ako umuco voilà umuco
umuco imico n'akaranga igize igihugu kenshi na kenshi umuntu arota ibyo muri ako karanga ni muco ego hanyuma kuvuga yuko ari ingabire umuntu aronka jewe ibyo bintu kenshi na kenshi nkunda kubiha ikibazo kininiya kuko icyozi cyoco ni uko twese turarota tukarota ibintu bishobora gushika cyangwa ntibishike yego urashaka kurota ikintu kikazoshika kuko ushaka kurota ikintu ntikizoshike ivyo mu bisanzwe très normal ni ibintu bisanzwe cyane guca uvuga rero guca utanga insiguro ngo narose ikintu kirashika ugaca ugomba kubigira nka nuze nka une règle générale nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane yego hanyuma kuri uyu mumvukanyi wo mu Rutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingira indoto byogenda gute kugira ngo umuntu yikingira indoto mu bisanzwe yategeza kugira nozeye en sommeil soigné donc ni ukuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza hanyuma ukagenda kuryama ahantu hameze neza ata bintu atanduru ihari atagwamo ruhari atamabruit novuga menshi ahari kugira ngo ushobore gusinzira neza umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza indoto uzorota mugabo ntacyo zizokugira kuko ntuzovyibuka ntuzomenya nuko warose twese turaryama tugaca mugabo ntitumenya ngo twararose ariko abahinga baravyerekana neza yuko tanke le cerveau iba iriko iraturuna itembera ni nka filime iba iriko irazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese hanyuma indoto zikaza mugabo ntagire icyo zikugira ntagire no kuzibuka ntuzibuke kubera itiro ryawe riba rimeze neza cyane hanyuma ugaca wizibukira wigira ku mirimo yawe ubuzima bukagenda neza mugabo iyo uryamye ahantu hatameze neza ukirirwa urakora ukaruha rwose itiro rikamera nabi urumva indoto ziteza guca zigufata kandi bikakugira ni yego ukazibuka kubera itiro nako nakubwira yuko itiro riba ritameze neza ego stani utwihanganiye gato ku murongo wa telefone ndabumva professeur urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote namwe ati natekane aryame heza indoto rero si nziza ntaco zimaze yaba umwe arota avuga hari ico zimara ku bwonko bw'umuntu indoto ku bwonko zirakimaze kuko afite nariko nakubwira ni ubwonko ni nka filime uba uriko uraturuna ni cerveau izunguruka bisanzwe utarose uwo wapfuye indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho ni ukuvuga ngo cerveau yiwe iguma itembera izungurutse udufilime yabayemwo haba n'izo izo ndoto zikaza y'amafantazi makaza ni ukuvuga ngo indoto zifite akamaro kuko umuntu aba ari anvi ari mu buzima mu bisanzwe yego kuko utari kurarota mu bisanzwe ubu cerveau yawe iba yahagaze cerveau nayo ihagaze umuntu arapfuye hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'ivy'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore mu bahanura kugira ngo bashobore kurota kugira ushobore kurota urumva kugira ushobore kurota no kuvuga ngo iyo afite urya nawe ugomba ukagira nozeye iyi experience no munsi rero wirekeye mu bintu byinshi uruhe ugira iki ama ucugira itiro bitameze neza arasiga ahantu ukabura itiro nawe urije ukazumva urakangutse cyangwa ukangutse mu bisanzwe uburose hama ugakangagurika icyo gihe urumva ni ukuvuga ko tonsome itiro yawe mu bisanzwe iba ryabaye pertiribe maze kuba pertiribe rero indoto zica ziba nyinshi ego murakoze turi kumwe na Stani hamwe na Diodone turahera kuri Stani kaze ku Ijwi ry'Amerika no muri Sanga ego murakoze uherereye ga Stani ndi Bujumbura mu Burundi Bujumbura muvuga maki Bujumbura n'ameza turashima turaho tumeze neza akabazo kawe akabazo kanje ni ku bijyanye n'iby'indoto mu bisanzwe kenshi uyu muhinga yavuze ko hari igihe umuntu arota ibyo aba yamyemo cyangwa akarota biba byaramushyikiye biba byarafite ku buzima hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota
ariko arakoroka ku manga nini cyane ndende rwose. Kandi bikaba byari byaramaze gushira mu buzima bwe, asa na rimwe aribwo arakoroka ku manga cyangwa asa na rimwe yabibayemo byo gukoroka ku manga. Mbega iyo fenomene yabishika gute kugira ngo servo igarukane izane icyo kintu cyo gukoroka nk'ahantu harehare cyane? Akabazo kanje nako byana bintangaza iminsi myinshi. hama bikugaruka ko kenshi cyane? Bikaba kenshi, bigakunda kuba kenshi. Urakoze Stani ngaho i Bujumbura, bwira umunsi mwiza. Ego Dieudonne nawe turi kumwe. Ego uherereye he? mperereye mu gisagara cya Gitega. Gitega ku mugwa mukuru wa politike, namwe muvuga iki? Nasha tuvuga neza, ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa. Kabazo kawe kwa Pierre Claver, umuhinga twagutumira no munsi. Akabazo kanje gahagaze ku kibazo cy'indoto. Allo, turakumva. Hari igihe abantu bavuga ko ibyo barose biba, n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba. Mbega biba byagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyunda akavuga ko bitabaye? Ubwo ntibyo biva ku by'abantu dushobora kuba twirirwamo bikatugora gutahura. Akabazo kanje nako. Urakoze nawe we Gitega. Ego Pierre Claver, turahera ku tubazo twa Stani. Atakunze kurota akoroka ku manga, birava kugira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwo atavyegeza bamwe muri kahise. Turajanirana n'ikibazo yatwandikiye kuri Facebook, we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe, n'uyundi ngo yamarota ariko arangura amabanga yabubatsi buri gihe. Bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati amarota ariko arakoroka mu manga, amarota ariko aramuhongora amenyo cyane, amariko ararota ariko ararangura amabanga. Nubwo bisanzwe hari ibyo tubamwo iminsi yose tuzi ko tubibamwo, hakaba n'ibyo twabayemwo tukiri bato tutakibuka, tukiri abana batoyi. Nk'uko bisanzwe nk'uyo arota ariko arakoroka nko mu manga, ni ukurambega akiri umwana mutoyi yakuze gute, yakuriye hehe, yakina na bande, byagenda gute. Ni nk'ibyo nyine byo kubona uriko urahongoka amenyo. Hariho ibyo novuga umuntu yibuka byamubayeko, cyangwa atibuka byamubayeko, cyangwa byabaye ku mubanyi, cyangwa byabaye ku mugenzi wiwe, ugasanga byaragiye hahantu muri ya filime ariko ndababwira muri inconscient y'umuntu, hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mw'ijoro asinziriye. Urumva rero ndagomba kumusigura ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemwo cyangwa abamwo, ibyo yabayemwo atibuka na gatoya akiri umwana, kuko iyo twakiyemo tukiri abana ni byinshi cyane, ni toute une chaîne. Hama rero iyo urarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturuna ukiri umwana, byagiye ibyo wakuriyemwo, urukino wakina, ibintu byose bikaza hama akaba aribyo bigaruka arasifase. Hama cyane cyane ugasanga ni ibintu byakumaritse biranagutera n'ubwoba, bahura nibyo biriko biragaruka. Hanyuma kuri bijya yareka avuga ati urarota ibintu bikazoba cyangwa bikaba, ibyo nariko ndabwira nari nameje ku cyisho ndababwira nti mu bisanzwe urashaka kurota ibintu bikazoba, uko ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa misi yose umuntu abayemwo. Birashoboka, ni bisanzwe, mugabo niko ndabwira ko umuntu atosha bifata comme novuga ibintu general, ni règle générale. Donc ivyo ni ibintu bishobora gushika fortuitement comme ça, utosha ubitangira ubuhamya ngo undoze ikintu giteza kuzoba canke ni ngombwa giteza kuzoba. Ivyo nibaza ko atari ijana na gatoya. Hariho n'abavyitwaza Allo? Ego mubandanye. Allo? Mwari muvuze gute? Narivuze nta muntu wese abifata nk'inuze nk'umugenzo y'uko umuntu arota ikintu giteza kuzoca kiba cyangwa n'ikizoba. Urumva kirashobora kuzoshika cyangwa ntigishike,
bivanye na circonstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane. Sinzi umuntu wo mu Rutana nibagiye ikibazo yambagiye mbere cyangwa mwonyibutsa gatyane. Muracishuriye ko cari cuyo avuga ati bihera he kugira umwe arote yibuka undi ntiyibuke, mwari mwamaze kubisigura. Ego. Hanyuma ahubwo akandi kabazo ga Pierre Claver, hariho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto. Umuntu akakubwira ngo mu kimizurma ngo bisigura ibi, uyundi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gutya ngo bisigura ibi. Kuki abantu babifatira ku madini, babifatira ku mico, babifatira kuki? Nuvuga ngo nimba mba muri Amerika indoto zanje zisobanurwa n'umuco mbamwo, nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo, canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizurma abandi ngo hari indoto ziki? Voilà, donc urumva aho ubaye ingene wakuze ibyo ubayemwo, uvuze ibyo ubayemwo nuvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera, azi ibyo asenga, arafise voilà. Indoto zikwatakira aho uri nyene, donc uvuga ngo yashobora kwatakira mu kimizirima aho ubaye ko abamizi bafise ukuntu batanga insiguro y'ibintu, abakatolika bafise ukuntu batanga insiguro y'ibintu. Nuvuga ngo uko umuntu yemera niko tanasi yo gusigura insiguro indoto ica igomba gufata intumbero. Ni ukuvuga ngo uri muri etazi muri Amerika, umwana yakwiye ngaho muri Amerika akagira indi culture americaine, ni ukuvuga ngo azorota indoto zijanye n'Amerika. Umurundi yakwiye ngaho mu Burundi azorota indoto zijanye n'imibereho y'abarundi. Mbe harya n'utwana duto turarota nubwo tudahora tubivuga, utubebe akana k'amezi 6 akana k'amezi 2 natwo turarota koko uko tutarose afite umusambi zora y'umwana avutse cerveau yiwe imeze nk'urupapuro rwera atakiza kiwe kiriko ugabo amaze kwinjira en contact na mama wiwe nuvuga ngo cerveau yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama. L'image de maman est déjà plaquée dans le cerveau. Donc image ya mama iramaze kumenyekana muri cerveau yiwe. Nuvuga rero ajyamye ya image ya mama izoturuna, urumva wa mwana azoyatawe kurota. Donc umaze gutanga icyo bita kuja kuyisi mu buzima, indoto zo zitanguye. Abamaze kurera utwana dutonya tw'utubebe usanga dufise nka 4 amezi 2 no kuduga. Hari gihe nk'akana iyo kareze usanga kariko karatwenga kandi katariko karavuga, nako kaba kariko kararota cane. Kaya igeze ari indoto bisaza umwana yego. Hanyuma hariho akandi kagani mu Kinyarwanda no mu Kirundi karavugika, umutindi arota icababaye. Twumve ko ibiza mu ndoto tubikwega, umuntu arakwega indoto kandi urumva umugani urakomeye cyane. Umutindi arota icababaye. Urumva bashatse kuvuga yuko en fait indoto misanzwe zikunda gushingira cyane cyane ku kintu kiraje ishinga umuntu, donc kikuraje ishinga vraiment kigutena cœur, bien kirakunda kugaruka hanyuma évidemment umutindi arota icyababaye. Ni ukuvuga ngo utakibabaye kitigeze kiza muri cerveau ntakizopfa warose. Niko bisigura yego. Abagendera ku myemerere imwe ngira ngo muraza kutubwira nimba nk'abahinga muvyemera canke mutavyemera. Hariho ico bita alchimiste bakavuga ati wewe ico yumviriye kikubaho. Nimba ushaka kuba mu mahoro yumviye ati uzotunga uzomererwa neza, ibintu wiyumviriye bavuga ngo bikwege mu vyumviro vyawe bikubeko, hanyuma ushobore kuzobishika ngo ukwiyumvira kurarema. Uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishikeko. Ni vyiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema. Jewe n'abana b'iwanje namariko ndababwira bon d'ailleurs n'abahinga babisiguye gose ba Emile Durkheim bameze ba Jean Piaget barasigura neza. Mu bisanzwe iyo wiyumvira neza, iyo wiyumvira positive akazoza kawe ebyo karaba vraiment. Kenshi na kenshi umuntu aba icyo ashatse kuba. Ushatse kuba umukozi uraba umukozi amuca ukunda gukora. Ushatse kuronka ibintu ebye urabirondera ushizemo ishyaka. Nabwira abantu yaturire ko ibintu vyiza cyane
wiyaturiye ko ibintu bizogenda neza hanyuma ushyire umugambi imbere ni ukuvuga ngo amaproje y'iterambere haba ibyo biraba misaza kwiyumvira birema bibaho ni ukuvuga ngo uyiko uyumvira ibyiyumviro byiza ibyo byose biguma biza no mu ndoto zawe hama indoto yawe ebye urayishyikako hama kugira uyishyikeko ugira amproje hanyuma indoto zawe ukayishyikako ndaguha nk'akarorero hari nk'umwana avuga ati jewe neza kuzoba umu-enjeniyeri neza kuzoba umudokiteri ebye yaramaze kuryaturirako atavuga ati jewe ntegeza kubwira abavyeyi banje nshire muri ino shure hama ndazoryiga n'ishyaka ryanje ryose hanyuma indoto zanje ni kuba umuganga ebye umuganga ukabona uramubaye ni ibintu nk'ivyo urumva indoto zirarema vrema ivyiyumviro birarema uwariko aratwumviza ifoko uha umwanya ivyiyumviro vyiza ugume wiyatira ko ibintu bibi navyo nyene biragushikira ego hanyuma ga Pierre Claver ni ryari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari indwara hari igihe indoto zishobora kuba indwara kurota cane umuntu arote kangahe kundwi igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tubatangure kwiyumvira rero twigira mu ndwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba indwara ryari ni igihe iyo umuntu arose aca yirirwa ameze nabi ugasanga ubuzima bwe bwose bwahindutse ugasanga nta kintu azashoboye gukora ugasanga yihebuye kubera ivyo yarose ati narose mbura umuvyeyi wanje niwe yarantuze niwe yagize iki ugatubona aciye areka no gukora n'igikorwa na kimwe agaja muri ivyo bintu umva ico gihe indoto ziba zavuyemwo indwara ego n'akarero nanze gatoyi mugabo urumva iyo indoto uzirose hama ugaca uzigira ko ara letre ibyo zakubwiye bakubwira ati narose yuko ngiye ku kazi baca banyica ugaca uti uno munsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi bitatonze ebye arakubaza mbe doma d'explication udatanze siguro konvenka akazi kakaba gaheze umva dans ces conditions iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko ara letre ebye zazatangwe kuba ibimenyetso by'indwara ego tuje ku yundi murongo wa telefone uriko Gerard ndayisaba ikaze ku Ijwi ry'Amerika ego cyane turi kumwe ndi Burundi ni Burundi amajahe mu Kayanza havugwa make mu Kayanza n'amahoro cyane turashima Uwiteka ibiraya birenze ndazi ko ngaho mu Kayanza haboneka ibiraya byinshi ibirayi birenze ibiciro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushika ku magana 550 numva biboneka uri mu yahe commune ngaho mu Kayanza mu Kayanza ku isoko muri commune Kayanza nyene commune Kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver twagutumiriye ego murakoze kutwijambo muri iki kiganiro turagikunda cyane najyewe mfite ikibazo kenshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu ntibigezwe rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi turiko turakumva rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twaryamye tugasinzira tukarota ugasanga ibyo twaraye turarota duciye tubibona amaso mu yandi ntituzi yuko zoba ari ingorane dufite mu mutwe ako kabazo turi kumwe ako kabazo Pierre Claver yari yakishuye ugume ku murongo gato Pierre Claver mutwihanganire turafitaniye ibibazo naringiye kuvuga ngo turafitaniye ibibazo na leta y'u Burundi ariko n'ibibazo na leta y'u Burundi twaya FM zacu barazitwaye nitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batashobora kudukurikira kuri shortwave bigora sinzi ko mu musubiramo gato nyingene mwari mwishuye abandi Gerard mu majambo makenya afite sinamwumvise vraiment yari ko avuga ngo iyo yiriwe arabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi yuko ari ibibazo vyo mu mutwe bafise okay oya ntibisanzwe nta ngwara mu mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanye ku munsi ugiye kuryama birashaka kugaruka ugasubira ukabirota n'ibisanzwe ntaho bisa bisana n'uburwayi bwo mu mutwe natekane areme nariko nababwira nti abantu bose bazima bararota
hama indoto nibisanzwe nariko ndamubwira nti indoto za kuba ingorane igihe umuntu zikiye zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza yarabayemo ubwa kare kubera imyitwarariko myinshi yagize bijanye n'indoto yarose. Ego natekane nta ngwara irimwo na gatoya. Ego Gerard watomokewe Gerard ngira ego ugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza Gerard. Murakoze cyane rwose mutije turaronka amakuru yanyu turakunda cyane. Ntaco tutazokora ngo muyaronke nico natwe bwe tubereye urakoze. Murakoze muje mugire groupe ya WhatsApp turasangamo amakuru mudashikiriza. Irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo. Iyi nimero nyene murata kuntora kumugaba mukoze. Sawa ugira umunsi mwiza. namwe aho muherereye mu Rwanda ni byiza. Ego mbega Pierre Claver hariya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari imicinga hayitiro. Allo? Ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwoko bungahe bw'itiro gushika azovyuke. Okay, voilà. En fait urumva hariho bisazi umuntu agiye kuryama niba bisa ngo akavaziko misazo iyo ugiye kuryama direct mu giro mitiro riba ari ryinshi riba ari ryinshi nakera rindi n'abarundi iyo bagomba gukwiba barahengera hajya misanzwe uheje gufungura bacugenda kuryama misanzwe binjira mitiro gita akavaziko mitiro riba ari ryinshi cyane indoto turazirota ntushobora no kuziruka. Hakaba rero n'itiro riba riko riragabanuka harya umubiri uza waruhutse neza hari masaha 8 masaha 8 masaha 9 ubusinzira itiro novuga riri leger très léger ushobora kurota ugakanguka mbere kenshi na kenshi namwe umuntu avyuka akagera no kugira amabezo yiwe kwihagarika n'izindi kya gihe iyo afite indoto zije urashaka kuzibuka kwibuka ibyo ariko urarota kubera ikiro riko ripunguka hama akaba rero rya tiro rimwe nyene ridafashe bavuga ngo afite itiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama yaservera agatangura kuzirazunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamwo urumva n'ibintu nk'ivyo mu bisanzwe itiro très profond cyane nirijya iyo umuntu misanzwe aheje gufungura agategera Pierre Claver gufata nubwo riba ari tiro riri rikomeye byinshi yego rituma en fait urota mubwo ntiwibuke ibyo warota. Ndakambajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa. En fait nababwiye nti en fait ugisinzira dès que utanguye gutora itiro indoto ziba zitanguye mugabo l'intensité yazo igenda igabanuka en fonction y'itiro rigenda rigabanuka nacyo bituma kenshi na kenshi iyo itiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubisigurira umuntu uti nariko ndarota mbona ibi n'ibi kuko itiro riba risa n'iryaheze mu bisanzwe. Alors itiro riheze ebye ucusura à la surface ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi ka misi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kuja kurota ko uwo turiko turavugana ibintu umva servo nta mwanya wo kuza guturura ngo ibikiturura muri ibi nyene turimo ubu nyene ubwo naza kuryama mu ijoro ibi twambe tuvugana birashaka kuza kugaruka rero Diane ya telefone ya tele hanyuma voilà mugabo kubera itiro zo afite uko ringana en fait ushobora kutabyibuka cyangwa ushobora kubyibuka bivanye n'itiro ryanje uko risanzwe ritunganije. Yego turi kumwe na Eric biriho. Eric ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Cyane uherereye ga Eric? Ego Victoria muri Afrika y'Epfo muvuga make murarota canke ni murota? Ibyo ntibishikira umuntu wari wese. Akabazo kawe ku ndoto rero. Akabazo kanje ntabwo mu bisanzwe kajanye n'indoto se ikibazo ku bijyanye no kwiyumva ikintu umuntu yokora
Eric turiko tukumva nabi Dieudonné. Eric uramwumva neza? Eric twe ntitumwumva. Eric urashaka kuvuga kandi uti ikijanye n'iki? Eric naje sinamwumva neza. Eric suramo akabazo kawe. ikibazo canje kijanye no kwiyumvira cyane rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye n'ibibazo situation aba arimwo nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nk'iyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira. Ego Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika y'Epfo. Nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira bivanye n'ibihe umuntu arimwo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimwo. Ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye, ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye, hanyuma rero umutwe ugaca ukoreshwa rwose nibwo byiyumviro bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimo uyivemwo. Urumva ati mbega none ukora iki kugira ngo iyo ntuzeye ivyo vyiyumviro bibi ubireke? Mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko bwa atanyishu ushobora kugitorera, nababwira abantu benshi nti ntugihe ikibanza, ntugihe umwanya waco. Novuga nimba ariko urakora igikorwa kanaka ukabona nturi concentré kuri ikiyumviro kanaka kikubujije amahoro, no gusaba uhindure activité, uhindure igikorwa ariko urakora, hanyuma ukora ikindi gikorwa. Urabyumva? Uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ivyiyumviro. Nimba ariko urakora igikorwa ikinaka, icyo gikorwa kinaka kikaba ubona yuko udashobora kugishobora kubera ivyiyumviro bibi urimwo, icyo gikorwa ugihagarike, hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wokora, hanyuma ari ivyiyumviro bibi bikuremereye urondere umugenzi muja hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo, kumbure arashobora kuvamo inyishu, hanyuma icyiyumviro cyawe kiguhanze yatora inyishu. Mu bisanzwe ivyiyumviro byawe byinshi mu mutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo, uteza kuva muri ivyo vyiyumviro ukoresheje abagenzi, ukoresheje novuga guhindura akazi, guhindura ibikorwa warimwo, hanyuma ivyiyumviro davete la concentration igakija ku kindi gikorwa, aho no kuvuga ngo vya vyiyumviro bibi vya biguhanze bica bihinduka. Ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika gashitse ku munota wa nyuma mu dukundire mu kishure Pierre Claver, bantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bari abana navyo bija mu ndoto canke n'indwara. Aho urumva vyongora gutanga inyishu itomoye, mugabo icyo nokubwira cyo abantu aro imyaka umaze gukura novuga byo kwifata bya métier sphincter bitaba bikibaho, naho utabara uri maso usanga byabaye mbere waca kwera sphincter zaba zikimeze neza. Ni ibintu bisanzwe cyane ku bantu bakuze bageze mu za bukuru. Arashobora kuba kurota kuya kwa abana bakiri batoyi batamete izo sphincter baba bafise, yarose ni ariko aragira pipi. Ni umuntu akuze rero avec les sphincter ziba zitakimeze neza, urumva arose navyo bica bigenda gutyo. Yego murakoze cyane ko atarose eko nanjye bikamushikira. Ego Pierre Claver Njejimana, twibutse ko muri umuhinga yanosoye ibijanye n'inyifato mukaba mukora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge, ikigo kiraba bafise ingwara zo mu mutwe, babatari bake barabazi no kwigisha ivyigwa bitandukanye bijanye n'inyifato n'iki. Mwakoze cyane kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo mudusigurire, ejo nitwongera kudodora ku muryango wanyu muzobikore nkuko mwabikoze uno munsi. Urakoze cyane Diane, urakoze cyane vema. Je nibaza yuko naco nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo
tumenyekane ibitari bike mu bantu. Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviriza. Abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza ariko turashaka amajwi yanyu. Turabakumbuye turabanyotewe muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. Yakoze cyane gose Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yari kumwe na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Chang. Diane Nahazwe ni je nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'ino munsi mushobora kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mu kanyigihe c'isaha 12 turaza kuba turi kumwe makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho ku bwanyu.